namwe mumenye ico gisigura Moviti gisigura momo oga Vital inoti yiwe tuje kuyita Gatamu. Wara konako musava. Gusa nyene nimupfe kumva ngo ndomusava je narabaye n'umuganga. Kuko umukobwa nyimba ari umugore wawe arashobora kuza muri saro avuye mu cyumba ariko wicariye uri kuri rabira sinema akaza. Sheri nambari ihe mpuzu iyi kanzu canke ikanzu. Mukamutoza muti ambari nta muntu hari tunganya ivyumviro no yaga nk'aba papa. Gusa je naraba umusava nari umusuma vraiment nariba nakunda kwiba impene. Rero ngeze kwiba impene cene impene abantu bavuga Iswahili sinzi ko bara abatanzania nuko bara abakongomani abantu vraiment barakora ikibi. Umunsi cene nari natoye systeme yo kwiruka niruka ndi gusa ciye umurongo wabona kujya kumuyatyo ngo umunsi umwe rero ndaja kwiba cabaramfata muntu w'Imana w'imyaka yagiriye nyamba ya misi 40 yari yakwiye cabaramfata umugete ushushe aha mu mugongo emezi 2 mwizi wa mbuzi. Ariko je ivyo by'ubusuma mbona yo bankoreye je ndabiheba hamwe ikoti n'akamara amazi. Ariko kubera nyene uburi kurabona iyo uri kuraja kwa nabona ko nzoba umusava zahe mu 2 mwizi wa mbuzi burya naciye ndazihindura nko kwa naciye nja gukorera Imana mtoto wa Mungu. Ariko jewe hajya ona ukugenda ngaha hari akandi kantu nivye kandi nako muzopfa mubonye nakabazaniye. Muhora mwumva abantu baja kurondera ibintu ukumva ngo akamwana wa mama kajya narakivye kari muhira nimuze musoye kuvuga ngo akamwana wa mama kandi je ndagafise uzogakenera azombwire ndakamuzanira kabone. Akamwana wa mama oya ako kweri je nakonzi. Ariko jewe aha nimupfe kubona ndi ngaha nkuko ndumusava gusa je narigeze kuba mbana n'abakobwa babiri bakunda kujya inoti y'umuntu. Rero wumva yari umukobwa bita Dorine yabana n'undi bita Monya ukazamba mbwiye ngo dodo witegure ngo nkwereke iyo tuja uro ukazamba rero momo oga Vital inoti yiwe tuje kuyita Gatamu. Rero muri quartier bose bari baramaze kubimenya burya je ndabatoza akazina kwera uwo mukobwa narabona n'amavuta akunda kwisiga cenda mutoza akazina ka Moviti. Rero kugira mubwira ati momo oga Vital inoti yiwe tuje kuyita Gatamu amubwira ngo Moviti yacamenye cyamubwiye. Urumva Moviti namwe mumenye ico gisigura Moviti gisigura momo oga Vital inoti yiwe tuje kuyita Gatamu. Wara konako musava. Gusa nyene nimupfe kumva ngo ndomusava je narabaye n'umuganga. Murakoze cyane Imana bahezagire ibongerereza amenyo n'umushatsi. Rero je kugire mbo muganga ukuntu byagenze je papa n'umusoda aha nico gituma mona ni inkofero ije kera na yambara uku nyene ku buryo nyene hana no kwisaru dusanga bitoba. Rero maze kuba papa n'umusoda namaze ati none papa mu gisoda mukora gute akambwira ati twebwe mu gisoda urumva akambwira utuntu tumwe tuyatwibanze ati duheje gukora inkoho ucubanza nyene ukarasa ukumviriza ko bimeze fresh. Ataha ibintu ni okay nje kuyibujumbura cemba kwa onkre nawe n'umumekanisye. Imana bahezagire cyane nawe uzokumera abasheri batatu umwe kugora rero sanza ari umumekanisye ndamaze ati none mwe mukora gute ngo twebwe ngo uhejeje gukora imodoka ucubanza ugakata nk'ubu uri ngaha kuri honze ukanza ugakatira nko kuri sisi ukumviriza ingene imodoka imeze. Naye cemvuga ati rero je nawe ndakeneye kuba umuganga. Rero icyatumye mba umuganga nakunda inkumi sana navuga ati nanje umukobwa mpejije kumuvura nzoca mbanza kumviriza ko umuti wafashe. Ariko nyene nk'umusava akantu no basigira abasha nakuye kwa muganga ndarangije bambe akantu no basigira burya je nagiye gusanga imiti yose ivura ibintu bijanye no munda canke ibintu bita inzoka iherezwa na all. Hariho albendazole
hakabaho Tinidazole, hakabaho Nicole, hakabaho Trezolo, hakabaho Sponsoro. Umusava mumeze neza. Induru y'Ildefonse nyakiranye womengo umuntu abazaniye bishasha mutarabona nahoshwe. Buvuga buke mu kutwakira igihe udushiramo umutima wo kutugora urutera ubwoba. Gusa amafaranga nabonye baguhaye urabe ntuyamara. Nibaze ko batayamaze bayahawe gusa. Anaje baramba ndabazi. Abantu bo ngana umutima mwiza bonyene ndababona. Mumeze neza rero. Hano ndahabona mwana w'abapapa. Burya abapapa no bantu batigira bemera kunanirwa na rimwe. Jiyo naduze ruhuguru muhira kwa agenda wa ruguru. Nubwo papa yogaho makosa akavyonga ibintu ashika yihagarara akavuga ati urumva nukuntu avuga muhira atashe yarunyoye urumva ati ego muzehe vraiment ni manager muhira. Muzehe ikintu cya mbere yankoreye gituma mvuga ati abapapa ibintu bakora no kwihagarara. Yankoreye devoir bampaye ku ishuri. Je baramutu devoir muhira ku ishure nkadukora nkabona ngenda nanigwa ndonka makeyi. Bagaca batuma ko muzehe n'umwana wawe abari mu biki tumuha devoir twigishije ari hari mugaba amanota aronka vraiment simbona ivyabarimwo ntavyo ndabura. Musi mwere muzehe ankorera devoir je nironkera abiri kuri devoir nikore. Muzehe arankorera devoir hari ukuntu hari aruguru abigisha mu gusoma amanota ku mpapuro twakoze ikibazo asha bayasomera ku mugaragaro neza bagahamagara ati Ildefonse this is Sylvain aho ndije mu kibazo aca ntwenga to umuntu aronka 10 nyimba dafise muvyeyi ati ubwenge yamukoreye devoir bakagira ati ewa ajo which Sylvain twohewe aho ndije nagumashinyiriza to umuntu aronka 8 inge banshikire ciza janje 0 yare chandakanya devoir nakorewe na papa muzehe nemera ndose ubusa. Natashi ico gihe nazinze isura je nasavuye. Ndagenda nazinze isura fresh ndavuga ati ndiyumvira ati nigute nzagenda imbere ya muzehe ndamubwira yuko devoir yankoreye na rose ubusa. Jiyo ndosabiri antuka mpeka ninkona gakwa kunkubita. Nasanze ari ibintu bigoye cyane. Aba papa ari ngaha rero mwikomera amashi vraiment. Mwikomera amashi cyane. Ndakunda abapapa kubera bari hagararako bitandukanye cyane n'abantu b'abakobwa kuko umukobwa no banambere bari très compliqué kuruta abantu twese kuko umukobwa nyimba ari umugore wawe arashobora kuza muri saro avuye mu cyumba ariko wicariye uri kuri rabira sinema akaza sheri nambari ihe mpuzu iyi kanzu canke ikanzu ukamutoza muti ambari iyi niyo sawa okay agaca agenda agasubira inyuma mu cyumba ukabona aragarutse ngo none sheri ko wambwiye nambari igo mugaje mbona umengiye ni ari nziza wewe basubira kuvura bavuga ati none wowe waje kumbaza ushaka unyereke nziza nagira je nakoretse iyo ushaka basa abakobwa muri très compliqué ukuntu abakobwa mikomera amashini ubwo biruko turabakunda cyane Jumunsi umwe nuko byagiye biragenda nkuko nkiga bigoranye na muzehe nkora ama devoir ifo ukuntu byarakunze ndamara amashure vraiment ndiga birakunda maze kumara amashure nararose n'akazi ndakora akazi ko kwigisha burya nasanze ariko kazi kambere kagira ama difficulty menshi cyane kwigisha no kazi kambere kagoye gose bimwe bihagije je nakubise kuru neza ndigisha kumbe inyuma hari umwana we yibereye mu vyiwe n'akagurupe kiwe vraiment je natanga ikuru ndi seriye mvuga ati abana ndiko ndigisha vraiment ko barankurikira kumbe hari inyuma hari bagare imidasanzwe ndegera umunyeshuri navuga ati we muhungu yitwa Samuel buke ba Samuel muragowe aho sanga arimo abantu bitwa ba Samuel avuga ati Samuel soka hanze Samuel yambwiye ati Messi nyimbura umugabo sohora je ndi mwigisha umbwira gute ngo ndagusohore ndi mwigisha inzigiranja ndumva yuko mbabaye ndasubira ndamubwira ati Samuel sonkera mwishuri arandaba neza arandaba numva subiye kumbara ati Messi nyimbura umugabo sohora nanje ndi araba Samuel urabona kuno kuntu ufise amagara manini nyimba ari matoya ntavyonzi ndavuga ati Samuel nawe yari umuhungu w'Ijeya Samuel yari umuhungu w'Ijeya avyibushe vraiment yateruye icuma nyimba ari icuma sinzi afise amagara hagije atari meza
ndamuraba navuga ati uwo muhungu wina muterura nkamusohora vraiment arantabira imbere y'aba bana nigisha n'abakobwa ndi umuntu w'umusore burya je nije naciye ngenda ku meza y'umwigisha ndatora agatabo kanje ndigira ndisohokera bunyibunye ndavuga ati hako nkubitigwa na Samuel mw'iri shure ndagiye hajya ngeze hariya kure mu kibuga c'ishure nigira bona Samuel aje ariruka inyuma yanje ti Messi hagarara eca ndahagarara avuga ati Samuel aje kunsaba ikigongwe pe numva mbwiye ati Messi nyimbura umugabo ntuzugaruke hano utazanye abavyeyi naciye ngenda kwera abavyeyi banje bari ruguru n'ubu sindasubira kw'ishure merci beaucoup yari Janvier rukomeye. Merci beaucoup, applaudissez. Applaudissez.